ku gicaniro ni ikiganiro giha akaryo abarundi kugira bahanahane ivyiyumviro ku ngorane zihanze igihugu mu ntumbero yo guterera mu kubaka uburundi twifuza. Ku gicaniro umurundi wese araronka akaryo ko gushikiriza intererano yiwe tudasize inyuma n'ugwaruka na rigerigo umushinge w'iterambere. Ku gicaniro ni urukurikirane rw'ibiganiro vya Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka ifadikanije n'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu rigiteka. Urahawe ikaze nawe ku gicaniro. Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka nkuko mwama mudukurikira buri w'Imana twama tubashikiriza ikiganiro ku gicaniro aho abanyepolitike abaharanira agateka kazina muntu abamenyesha makuru abakwa mu by'ibisata by'ubutunzi eka mbere n'abasanzwe bakwa mu bisata by'amagara y'abantu bahurira ku gicaniro bagaheza bakaganira banahana ibyiyumviro ku ngorane zihanze igihugu. Nkuko musanzwe mubizi rero mu gihugu c'u Burundi haba mu vyegeranyo mpuzamakungu canke ivyegeranyo by'amashirahamwe akorera mu Burundi mu vyegeranyo basohora berekana ko agateka kazina muntu kabandanya guhungabana, aho bakagaruka akenshi ku biziga bitogwa abanyuruzwa hamwe n'abafatwa hatisunzwe amategeko. Mu kiganiro ku gicaniro cuno munsi rero tugiye guteramana n'abatumire badasanzwe aho baza kugaruka kuri iyo ngorane ihanze igihugu arazi igihe kitari gito. Muri kino kiganiro rero jewe Geoffrey Karangwa nije ngira ndakiremeshe mu buhinga bw'ivyuma ndiko ndafashwa na Yves Irakoze. Mbega ibibazo biri mu Burundi bije n'agateka kazina muntu byotorerwa inyishu gute? Abanyamigambwe bari bo banyepolitike babivuga kwiki? Abo mu mashirahamwe yigenga canke abamenyesha makuru bobo babivuga kwiki? Mukanya ncanza nakira abatumire. Radio Ego nari mpejeje kubibabwira ikiganiro ni ku gicaniro. Ndi kumwe rero n'abatumire batatu, ndi kumwe n'umunye politike Shovino Mugwengezo. Ndaguha ikaze mu kiganiro ku gicaniro. Murakoze cyane Geoffrey mwaramutse n'abandi turi kumwe muri kiganiro eka ndetse n'abanyagihugu baza gufata umwanya kumviriza. Murakoze. Ego Shovino Mugwengezo akaba arongoye canke ariwe mukuru w'umugambwe IPD Zigamibanga. Ndi kumwe kandi muri kino kiganiro na Alexandre Niyungeko, uyu atwara urunani rw'abamenyesha makuru b'abarundi IBG. Alexandre Niyungeko, reka nawe ndaguhe ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane, ndabaha ikaze ariko wavuze uri kuratangura uti n'abatumire badasanzwe. Turi abantu basanzwe nibaza kuko turi abantu nk'abandi, nico gusa nagomba kuvuga. Ubundi mwakoze kudutumira muri iki kiganiro. Ego ndi kumwe kandi rero na Ancher niko yagize, uyu asanzwe ari umwe mu baharanira agateka kazina muntu arongoye rigiteka. Ancher niko yagize, ndaguhaye ikaze muri kino kiganiro ku gicaniro. Ego kumbure Anger niko yagize ivyuma bishobora kuba byamugoye. Reka rero tubandanye n'abandi batumire araheza ashikiremo. Mpereye kuri wewe Shovino Mugwengezo, usanzwe uri umunye politike inaribonye mu vya politike mu Burundi. Haracavugwa abantu batotezwa, abafungwa bazira ubusa, ibiziga biratogwa hirya no hino, bikagaragaza ko agateka kazina muntu mu Burundi kagicumbagira. Mwebwe mubibona gutega Shovino Mugwengezo iyo haguma hatogwa ibizigo hirya no hino mu gihugu? Murakoze cyane. Ico novuga ku kibazo mbajije nuko nkumbure abarundi dusa n'abibagiza gatonya kubijanye n'inyifato y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Buriya kuva CNDD-FDD ishikira ubutegetsi gushika uno munsi nta n'umunsi n'umwe nta ndwi n'imwe nta n'ukwezi na kumwe nta n'umwaka n'umwe irahesha mu bube gito bwo kwica abanyagihugu, mu bube gito bwo gutoteza abanyagihugu, mu bube gito bwo kubangaza. Nta munsi wa rimwe
jewe noshima ko umuntu umwe yogira ati jewe hari umunsi wijanye CNDD-FDD itakoze amarorerwa mu gihugu cacu. Urumva rero n'ibintu birabo nico bahisemwo umengo nico baharaniye. Urumva rero muri make novuga nti CNDD-FDD kuva yinjira ku butegetsi gushika kuri ino saha ni yindi nyene, ntiyagira umuntu asamazwa n'amajambo kuko umengo umuntu ariko arumviriza hirya nino imvugo isigaye iranga umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye umengo benshi yahakwa kubasamaza bakanahakwa ndetse no kwibaza ko mu minsi iri imbere ari myiza ku gihugu cacu n'abarundi. Haba namba CNDD-FDD n'irya nyene baranzwe n'ubwicanyi kuva bakiri mu ishamba, barangwa n'ubwicanyi kuva bagishikira ubutegetsi, babandanya bubaranga gushika kuri ino saa tuko turavugana. Ikiri ngaho nuko gusa vyononera igihugu cacu, ikiri ngaho gusa nuko buriya umutahe wa mbere w'igihugu n'abanyagihugu. Iyo rero igihugu cyangwa ubutegetsi buhisemwo kuzimanganiza ubuzima abanyagihugu cyangwa kubica, nuko iyo ntwaro atamwitwarariko na mutoya uba ufise ku banyagihugu cyangwa ico gihugu. None bega murashaka kwibaza kuva bari ku butegetsi abantu b'abarundi bamaze kwicwa mu gitigiri cyabo, abarundi intsinzi bamaze kwicwa. Ngira we niwe abikurikiranira hafi kanatwe ntiduheshe. Nico gituma ngira nti umuntu yofata ikaramu agaharura agakontabiliza neza kuva CNDD-FDD iri ku butegetsi, nta ntwaro n'imwe yari byarangwe n'ubwicanyi nk'iyo. Twebwe muri IPD noneho twimirije ikiganiro cya rusangi tuzosabikanye n'abo abo turi kumwe ngaha turahaba tubivugana kugira twerekane uwisha bwa CNDD-FDD kuva iri ku butegetsi. Urumva rero n'ibintu biteyagahinda cyane. Je nibaza ko amajambo twavuze ni menshi cyane kugira tume CNDD-FDD isubiza inkota mu bwubati, ariko nta jambo nari mu tutaravuga. Ahubwo hakwiye ko abarundi tuje hamwe twiyumvire ubundi mukenyuro kugira CNDD-FDD n'ukuri bavanire n'umuco. Ubundi mukenyuro nibisigura gusa yuko haba hafatwa izindi ntumbero z'umuheto n'ibiki, ariko nico gikenewe. Ntikibuza ko abantu bociyumvira kugira babohora igihugu cacu. Rero muri make ngira ahaba dushikiriza igitigiri nyezina bobo bari muri ico gisata cyo guharura cukunegura eka ndetse cukudoma k'urutoke abantu birirwa bicwa mu gihugu bahaba badushikira ku gitigiri. Ariko ndabona ko ari igitigiri giteye ubwoba cane, ndabona ko ari igitigiri aya mashirahamwe mpuzamakungu ajejwe agateka kazira muntu ibitigiri atanga, kandi ivyo navyo bikanabandanya bigira ingaruka mbi ku gihugu cacu, ishusho y'igihugu cacu. Ayo mashirahamwe y'igiteka akorera hagiye mu gihugu cacu, ibitigiri atanga nayo ni binini cyane, birebire cyane ku buryo ivyo vyose biza vyononera ishusho y'Uburundi. Hamwe Umurundi aho abageze ku isi, umuntu akubaje uva hehe, umuje kuri Umurundi n'ukuri atatangwa kurabira irari mugaca muharura n'izindi ngaruka nyinshi rwose zijyanye n'ivyo bintu. Ubukene mu gihugu cacu, kuko umutahe wa mbere ujya n'umuntu. Iyo udashobora guha agaciro umuntu n'ico gihugu ntubukibabaye, nta n'umutahe wumviseko. Murakoze. Ego onshore niko yagize. Ego murakoze. Nariko ndavuga nti byo Shubu n'umugwengezo yavuze nukuri kwigendera aha kuvuga ko kuva CNDD ishitse ku butegetsi atagahengwe turabona muri iri giteka aho tuboneye novuga ubutegetsi bushasha intwari twagwa na Ndayishimiye Evariste
twagira tuti kuntu ariko aravuga ibintu bigiye guhinduka mugabo icyadutangaje ikidutangaza n'ibiharuro tubona amajambo ya Marika aravuga mugabo ukarindira ko aja mu ngiro ukabura aha ngomvye kuvuga fatira ku biharuro dufise muri riteka kandi nongera shimangira yuko ibiharuro dufise bishobora kuba bike cyane kuko usanga dukora mu buryo butoroshe nk'ayandi mashira hamwe ari hanze ndetse mbere n'ari mu Burundi nabo nyene ntibakora bitoroshe kuko mu gihugu ku ntwaro zo hejuru kuva ku ntwaro kuva ku mukuru kuva ndetse mbere ku baministri bamwe ukaja abatwara intara ukaja abatwara mu gipolisi usanga ari abantu bagiye bagirizwa ama bakomeye ndetse mbere hariho n'abari ku bihano za Etats-Unis abandi za Union Européenne urumva kwitega ndetse ni hamwe nyene abarundi tukunda kwizera kwitega impinduka mu gihe abantu bagirizwa ko aribo bakora ayo mabi ubu aribo bategeka bashobora kubikora atanitegeko ry'ibiteze ryo hejuru bivuga ko ni hamwe nyene ukwizera umuntu yama afite icyizere cy'ibihinduka aha rero ngira ndababwire ibiharuro fatiye ku byo twashoboye gutororokanya mu bibazo usanga umuntu nishyirahamwe rifise abakozi bakora binyegeje n'uburyo budakwiye kugira ngo turonke abakozi bose bakwiye igihugu cyose kuva itariki 18 aho nyakubahwa mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahira gushika novuga itariki 8 z'ukwi 11 murumva n'umwaka n'amezi atari make riteka yashoboye novuga gutohoza ku bantu 791 bishwe muri abo hakaba 384 bagiye batogwa ibiziga hirya no hino mu nzuzi mu biyaga mu mashamba mu makanivo haba rero n'abandi 87 banyurujwe amazima yongo n'ubu muntu akirondetse bashobora ku ngufu 149 abahohotewe muri torture 114 abahagaritse bidaciye mu mategeko 1156 navuze izo n'ibiharuro y'iteka yashoboye kwegeranya bivuga ko izo bishobora kuba ari 20% z'ibiba canke 10 canke 5% canke ibirenga kuko muri iteka turemeza ko mu buryo dukoresha novuga n'ingene abari kuri tele bakora ntibashobora kumenya byose aha rero umuntu aca yibaza ati none aba bantu bari ku butegetsi koko batwarira abanyagihugu koko barazi ko bajejwe umutekano w'abanyagihugu barazi ko bajejwe agateka kazina muntu k'abarundi nicyo rero umuntu aca yibaza ati ni hamwe umuntu yibagira ko umukuru w'igihugu wamwita Sebarundi rero agira ati none abo barundi nabi aremeza ko canke atwarira umugambi uri ku butegetsi atwara umugambi wiwe kuko turiko turaraba abantu bicwa n'abanyuruzwa benshi tubasanga muri ya migambwe cyitwa kwidashyikiye umugambi uri ku butegetsi n'abandi umugwi munini usanga ari abagiye mu myiyerekano bagiriza ko bagiye mu myiyerekano na cyane cyane urwaruka rw'abatutsi n'ino minsi biraboneka ko rubangamiwe uri kuraraba ubuhoho hazitse ibintu bajya bapfunzwe abari bapfunzwe ubu bariko barabanyuruza bakuzako udashoboye guhunga muri aba heruka gufungurwa navuga ku kigongo cy'umukuru w'igihugu barabagenza banyuruza bo bataranyuruzwa barinyegeje kuko bataronka naho baca icyo kibazo rero umuntu aca yibaza ati koko leta ihari naho yita leta nkozi leta mvyeyi ni umuvyeyi wa bose ni umukozi mu kunyuruza abantu cyane umukozi guteza imbere igihugu kuko nta gihugu gitera imbere hari kuhaguma haseseka amaraso umunsi wose nta muntu akora umutima utekanye ubu ndibaza ko nta muntu ari mu gihugu yumvira ati yagira ati n'umunsi nibwaca ntarashikirwa abona ko ari amahoro nta nicyo bavuga mugabo urumva ikibazo kihari umwe wese arashobora gushikirwa ku mwanya
rero umutima utari hamwe woja mu bikorwa by'iterambere gute? Niho muri iteka twibaza ikibazo kuri iyo leta ihari koko ibona izamamisho yayo ivyo yabwirizwa gukora. Murakoze. Angela, ibitigiri utanze kuva kwigenekerezo rya 18 ukwezi kwa gatanu gushika igenekerezo rya 8 munyonyo mwaka 2021 wabivuze ko abantu amajana 791 abantu hafi amajana 8 bamaze kugandagurwa mu kiringo mwaka urenga gatoyi, amajana 384 batowe ari biziga 87 baranyurujwe, 149 bafatwa ku nguvu, abarenga igihumbi nabo bahagarikwa hatisunzwe amategeko. Wavuze no kubijanye n'abari barahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu ariko baguma batotezwa gushika. Anshere, muri ko muraraba ibiharuro ko mwama mubitanga ivyegeranyo kundwi mukabitanga ku kwezi mukabitanga ku mezi atatu muri ko muraraba mubona bitera byunyuka gusumba uko byahora canke hari gihe bitigiri bigenda biduga uwundi mwanya bikagabanuka? Anshere, Ego murakoze cyane. Aha novuga afatiye kuri trimestre ya mbere umukuru w'igihugu agiyeho, biraboneka ko yaro byari hejuru, kuko kwezi kw'indwi guca mu kw'icenda hari hapfuye abantu 198. Zumvikana ko twari tukiri muri novuga muri periode y'amatora, mazi ko abavyishi hama hamaze guca umwanya guhera mu kw'icumi guca mu kw'icumi na kabiri, igihero kiramanuka kija ku 123 bishwe. Hama uyu mwaka utanguye cyaramanutse gose, ubwo twashitse ku 80 mu mezi atatu, ukwezi kwa mbere gushika ukwezi kwa gatatu twashitse ku 82. Hama rero guhera novuga mu kwa kane biriko biraduga ku bwinshi, kuko ukwa kane gushika mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka twarose 170. Hama ukwindwi gushika muri kw'icenda twarose 154. Ukwezi kw'icumi konyene twarose 150 n'abatandatu b'indwi heze. Bivuga ko uriko uraraba umurindi biriko dushobora guheza uyu mwaka turi muri trimestre ya nyuma dufite abashika amajana 200. Kuri kuraraba umurindi bariko ukwica no kunyuruza birateye ubwoba. Novuga rero majambo make ubu biraboneka ko bitangiye kuduga cyane. Ego, reka kumbure mu kanya ndakugaruka ko ngende kwa niyunge ko Alexandre niyunge ko urongoye urunani rw'abamenyesha makuru w'abarundi beji, ukaba n'umuyobozi mukuru wa radio Inzamba. Namwe mu makuru mwama muvuga kenshi muragaruka kuri mwe n'abanyuruzwa bishwe, abafashwe ku nguvu bikorwa hirya no hino mu gihugu. Mwebwe nk'umwe mu basanzwe bajejwe by'agateka kazi na muntu ga Alexandre, mubona ibi bintu bigana hehe? Mubona ko Anshere avuze ko bitera biduga hakugabanuka, mwebwe mubivuga ko ikiga Alexandre? Bwambere cyo novuga nuko simvuga ku binashere, tuvuga kumwe, ariko kandi aho ngaruka nabo nyene yavuze nuko ivyo biharuro bitangwa n'aba canke n'abariya, uravye ingene abantu babikoreramwo biba ari bike cyane gose kubiba. Ivyo ni vya bindi bavuga ati ni nk'ibuye riserutse, ariko ibiriba biri munsi byo ni byinshi parce kuko nako murantunga, kuko uravye ingene abantu batorwa ibiziga ntibashobore kumenyekana, biraboneka neza yuko hariho uburyo abo bicanyi bakoresha kugira ngo abo bantu ntibamenyekane. Ni ukuvuga ko abamenyekana ni bake cyane rwose kuri abo bapfuye baba bagandaguwe. Kuvuga ko hoba hari aho byamanutse, sinibaza yuko umuntu yovuga ko hari icyo bacahindutse. Anshere yakivuze kandi ababikora ni babandi nyene, nta kintu na kimwe cyotuma bihinduka, nta kintu cyotuma bihinduka, kuko si ukuvuga ko ndakugarika ubu kubera ari umuminisitiri adasanzwe ko aca ahindura ingendo yari afise, ahubwo bimuha kandi ahubwo ububasha n'inguvu zo kubandanya atoteza abantu. Bunyoni nuko ika n'abandi, kuko
leta ihari no munsi urabona ko yasasiye indava ikibi yasasiye indava ubwicanyi abicanyi ari bo bahabwa ijambo urumva mu gihe bimeze gutyo nta kintu umuntu yo kwitega ngo kirahinduka tugarutse ku majambo yo kwizeza avugwa na Varisito Ndayishimiye biraboneka neza ko ari amajambo abavugwa gutyo nyene ni bya bintu umuntu avuga ati arivugira hanyuma akagenda kuko bukeye hari naho atibuka n'ivyo yanavuze agaca avuga ibitandukanye navyo tanke hakaba hariho aho bahurira nabo bakora ivyo bakamubwira ati ahawe urihenda hindura nyabuna agahindura uko nyene ni kuvuga rero yuko ubwicanyi buhari niyo ngendo y'ubutegetsi ihari nta umuntu yovuga nta cyizere na kimwe kihari cyo kuvuga ko hari ikiyobo ikigiye kubahagarika kuri abo kuko bishobora kwizera yuko abakora ikibi aribo bazohindura kugira ngo ikibi ntigikorwe ego ariko uri kuraraba mu byavuzwe na Ansher aho yavuze ati ababikora nabonye bari mu nzego z'igihugu nawe wejeje kubivuga uti babunyoni nabanda kugarika ariko amashirahamwe akenshi ntakunda gutunga urutoke umukuru w'igihugu bigasa nkaho mbere hari abamufata nk'intungane kandi ibyo bibarabona Alexandre ibi mwebwe mubivuga kwiki ko bisa nkaho umukuru w'igihugu mengo nta nguvu afise kuri abo bantu bakora ibyo umuntu uruhande mwake bazati mbega ibi bintu umukuru w'igihugu yoba bizi itigiri biramushikira canke bikubera iki bikogwa gutya mwebwe mubivuga kwiki icyo navuga je ku bwanje nuko abantu bavuga gutyo boba bibagira n'ingoga kuko uwo Varisito Ndayishimiye ni avuye hehe n'umuntu atowe hehe n'umwerandazanywe avuye mw'ijuru ihe bambewe Ndayishimiye n'umwe muri systeme Ndayishimiye niwe muri systeme ya CNDD-FDD yagiye araja mu mabanga adasanzwe gushika shake mbere hagufi ibindi byabaye nyuma shake ndavyihoze ibyaho yari ministre ibyaho yari umuyobozi mwishikira kwa nkuru nziza dufate igihe yari umukuru secrétaire général wa CNDD-FDD amabi niwe yari umukuru w'umugambi CNDD-FDD amabi yakorwa n'imbonerakure kimwe mu gisata kimwe mu bisata by'umugambi CNDD-FDD byose byakorwa ari we ariko arahezagira abo bantu banyuruzwa bicwa n'imbonerakure batotezwa indirimbo zanimbwa tera inda bakeba bavyara imbonerakure hari kuri Varisito Ndayishimiye mwarigeze mwumva sohoka na gatoya akavuga ati ibi bintu ntibikabe hagarika aho rero no kuvuga yuko kwizera ko uyu muntu yoba ari mweranda no munsi canke yoba yahindutse ibyo guhinduka sivuze ko bitahaba kubemera mutima mweranda arashobora gukorera mu bantu reka twizere ko yoba ari mutima mweranda iri kwiramukoreramwo ariko icyo mbona nibaza ko mutima mweranda agifise intambwe ndende ariko turabizi ko mutima mweranda kubera ubushobozi afise bishobora gushika ariko no munsi navuga nti umutima mweranda ntirafata kuko n'amajambo avuze mbona uyo mukuru w'igihugu ivyo avuze abantu bagashima no munsi bukeye aca bihindukiza ni byinshi sinobigaruka ko byagiye birahinduka yagiye arahindura imvugo byerekeye kuraba amatungo y'abagize leta yuko bategereza kuyashikiriza mu nyuma ati amatungo nayo araba umuntu wenyene nta byo kuyashikiriza nshenja ku gishasha giheruka ati mu minsi 10 miliyaridi 54 zanyurujwe abazinyurujwe bateza gufatwa bagashigwa imbere y'ubutungane murabona aho tugeze iminsi yaciye ivyo byose byerekana neza yuko
ari imvugo gusa, ni imvugo za politiki, ni imvugo za politiki gusa, nta kirimwo, nta na gatoya. Ibyo rero nta cyizere na kimwe jewe ndamubonamwo. Aha mbere nkishimikiza n'umwihwezo wari wagizwe n'umuntu amuzi cyane rwose, amuzi cyane rwose kuva bakiri no mu ishamba. Leonidas Hatungimana yaravuze uwo muntu aho ari we. Jewe rero ndabibona gutyo, ntaco mbona. Leta yose ifite intumbero imwe, ntihagire abagira ikizigizigi ngo uyu ariko akora neza. Mbewe uwo muntu ariko akora neza afise ingufu zose ahabwa n'amategeko, ntafata ingingo. Koko hariho abizera bavuga ngo Bunyoni ngo ariko amukorera nabi, ngo umugabo we wase nimba koko Bunyoni ariko amukorera nabi wewe atabishaka, ko afise ingufu zose ari we yashizeho Bunyoni kandi afise n'ingufu zo kumukuraho. Numva yobozwa n'iki kubikora kubivuga gutyo. Rero nibaza yuko ari bya bindi byo guhenda abantu, bya bindi ati uruhendo rw'abana, ubundi ingendo n'imwe. Ego naho nyene nashaka ngaruke Alexandre, uriko urumva uko abantu bavuga, abana bariya bagaruka bavuga ngo ndakugarika amukorera nabi, Bunyoni amukorera nabi, ahandi ho perezida hari yari umuntu mwiza, yari umuntu ashaka aharanira ineza ya bose. Mbega birashika abantu mufatanije gutwara, wewe washizeho ko bagusumbye imbaraga, ko bagusumbye ingufu, gushikaho bakuganza ibyo ushaka ntibije mu ngito, kuko amajambo mukuru w'igihugu ashikiriza abantu barakoma amashi, ariko ejo bundi bagahindukira bakarira bakamwita ko ari indarisizaho. Ibi navyo biva kuki? Vyerekana neza yuko bafite intumbero imwe. Ivyo byo kuvuga ngo ntibakorera nabi, nabandi bariko barabivuga, kuko wewe ntiyigeze abivuga. Nta munsi n'umwe arigera avuga ati umushikiranganje ariko naka ariko amurera nabi. Nivyo ni bya bindi bimwe bagira bati namosozi y'ingona. Yarigeze kuvuga hari ku munsi mukuru w'ubumwe, avuga ko ari wenyine atabandi bamufasha n'ibiki. Ibyo byose ndabishira muri ya majambo, kuko afise ingufu zose. Nimba koko muri ico gihugu atari we wenyine, kuko afise nguvu ahabwa n'ibyirizwa shingiro zo gushobora gukura no gushiraho uwo yibaza ko yoshobora kumufasha gutwara neza. Uno munsi rero atabikoze, ntibasubire kuja ngaho, kandi ntibasubire kuja ngaho ngo tuvuge ba Bunyoni, tuvuge bandakugarika. Kibo ikibazo ni uwo muntu wenyene afise inguvu adashobora gukoresha kugira ngo koko ibintu bishobore guhinduka, bishobore kuja mu ngiro. Baye Martin Luther King niwe yavuga ati ntituzokwibuka batugiriye nabi, ahubwo tuzokwibuka abataco badufashije kugira ngo iyo nabi hagarara. Ego reka kumbure nsure kwa Shovino Mugwengezo, umunyepolitike. Ego Shovino Mugwengezo, umugambwe CNDD FDD wagiyeho, umugambwe murongo IPD zigamibanga, usanzwe uhari, usanzwe ukora n'imbere y'amategeko. Igihe umugambwe waja ku butegetsi mwagiye muraja mu nani zitandukanye, ariko kuva ico gihe gushika ubu asa ko ari ibintu byahindutse mu bijanye n'agateka kazina muntu. Naho kumbure umugwi w'igihugu CNDH ujeje by'agateka kazina muntu wavuye ku cicaro ca mbere ukaja ku ca kabiri, bigaragara ko uri kurakora neza, nico bisigura. Ariko nk'umunyepolitike mwebwe nuwuhe mwihwezo wanyu kubijanye n'irisinzikazwa ry'agateka kazina muntu, ngira ibitigiro wawe wasavye hashere wavyumvise? Ego urakoze cyane. Afeti ico abarundi batigeze bamenya kuri CNDD-FDD, nta programme CNDD-FDD kuja ku butegetsi byabaye ibintu kiturumbuka. Rero iyo systeme runaka igiye ku butegetsi izagiturumbuka, biraheze bikayigora kuko nta programme. CNDD-FDD nta programme yigeze igira kuva barabarondeye kubera ico gihe. Abantu abarundi baranyuruzwa bakicwa,
haragira aho babarondera nabo batavyiteguriye basi urumva amasezerano araba hanyuma kubera abantu ubwoba bw'abantu abanyagihugu bagira bati noye twebwe aho twobana nyatwicwa ubuzima bwacu bwose niba abantu ari boduha amahoro boyazana nibaje tubatore abantu barabatore rero babatora batazi badafise programme ivyo CNDD-FDD yagiye irerekana mu nyuma vya programme nivyo yagiye irabura mu maprograme y'imigambwe yari mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati Evariste yari ubushikiranganje w'intwaro yo hagati cyo gihe urumva rero ivyo bibaye ega programme atari gwawe utateguye utazi ingene inzira ucamwo kugira wishire mu ngiro irakugora rero ata programme ufise rero ucurangwa na bya bindi byakuranze uca wamufise aka reflexe akantu katakuvako kukwica donc programme rero bazanye ni programme yo guhiga uwo wese atari muri CNDD-FDD guhiga uwo wese yobanegura yobakebura ega icyo aho warugeze harahambaye cyane kwibaza ko CNDD-FDD ejo canke ejo yohinduka cyagahindura kwibaza ukuntu ni nk'indoto ni nko kuja kurondera moya mu kiganza CNDD-FDD ntizohinduka nta na kimwe be muzi ko inkuru nziza gushika bwe ku butegetsi hari abanyagihugu benshi bihwejeje ingene CNDD-FDD igisibije bibaza ko bitava kuri inkuru nziza tujya goya nizova kuri ubyavema nabamukorera nabi nabamukorera kandi iyo ni plan iyo ni strategie yabo ati mu kizungu bavuga ngo la politique du bâton et de la carotte donc uruhande rumwe arakwereka ko agukunda cyane akwereka iyo karote mugabo iyo karote ikagusamaza inyuma agaca kusinzikaza agakwica akakwambura ubuzima ni ibi turiko turabona uno munsi no kuri Evariste hajya agenda akagira ati jewe n'ukuri mushaka ndire jewe n'ukuri abanyagihugu banje abarundi ture tubavanure no kutabona ibintu en face kutagira umwihwezo muhave ubona ibintu neza ku buryo nawe bigufasha kwitegura cyangwa bigufasha ku mukenyuro ingene uri bubigenze kugira ubeho donc rero ivyo barimwo n'ibintu sinovuga ko ari byo bose oya no bandeza karibu mugabo ni ibintu bamazimwo imyaka n'iyindi biratera bibaza mu maraso batishe umengo igihagararo cabo yakwa kutaboneka donc bobo ubwicanyi iryo terabwoba ryose nico kigwanisho bafise kugira abatware kugira bemegwe uravyumva aha rero biragoye cyane nico gituma ayo mashirahamwe nakore natwe tubananya dukora nizere ko uko aho turi hose tuguma twiyumvira uwundi mukenyuro kugira bajya abantu bazotebe baheshe kuko amarorerwa bariko barakorera igihugu n'amarorerwa menshi cyane kandi ateye agahinda cyane sabwe ego reka kumbura ico tugaruka ko mukanyuro uvuze mbaze nje kwa Alexandre Niyunge ko kuko mukanya ahava agenda Alexandre Niyunge ko uri kuraraba rero uko agateka kazi na muntu kifashe muri kino gihe mu Burundi harurongera mwavyumvise vya ligiteka n'ibindi mugenda musoma hari n'ibyo namwe mugenda mukora makuru mutohoza muri radio inzamba agateka kawe mbega mubona rero hoko gwihi
kugira ngo ayo mabi ahagarare mu Burundi kugira agateka kazina muntu kubahirizwe ga Niyungeko? Igikwiye nuko abafise ubutegetsi ko nk'uko abivuga mu majambo mu mvugo yoheza akabishira mu ngiro, nuko umukuru w'igihugu koko nimba nawe atari atabanje nk'uko ababivuga atari muri iyo ntumbero yohindura ibintu, yofata ingingo yo guhagarika ubwo bwicanyi. Anshere yabivuze, nta gihugu kibamwo imisi yose cama kiriko gisesekamwo amaraso gishobora gutera imbere. Nta gihugu kitubahiriza agateka kazina muntu wokwizera yuko abantu boheza bakishira bakizana mbere bagaheza bakagira umwimbu, bakagira umusesekara, kuko igihugu kigira umwimbu n'umusesekara kubera abantu bakoze. Jewe na wewe n'uwundi n'uriya bose bashoboye gukora bakimbura, bakarima bakimbura. Mu gihe rero abantu bama bari mu marira, bama bari ko baraja guhamba, bama bari mu mutima mu ruhagarara bagira bati umwana baramunyurutsa, ntaco dushobora kwizera ko hari na kimwe cyoshobora gutera imbere, kiretse koko biyemeje ko uko bagira bati uwo umwitwarariko w'ubukozi bw'ikibi nibugiye gusasirwa inamba mu gihugu. Ego harakamo motera abarundi nabo muri rusange yaba bari mu gihugu canke hanze yaco mujanye n'ivyo siko turavuga. Abarundi cyumo bivuga nuko ico abarundi uje gutyo biragoye ko umuntu yogira ngo abasabiki canke biri ico umuntu yosaba nuko bobandanya basemera kugira ngo koko ayo mabakogwe ntabandanya akorwa ngo abe akamizwe n'ingoma. Ico ikintu gishitse mu kibano igishikiye umubanyi umenye ko nawe gishobora kugushikira. Umupasori umuanglikane umudagi yitwa Martin Yomwere niwe yagize ati igihe baza gufata abari mu masendika, ntaco navuze kuko sinari umusendika, sinari muri sendika. Igihe baza gufata abakatolika nta na kimwe navuze ko jewe sinari umukatolika. Igihe baza gufata abandi ntaco navuze kuko jewe sinari muri ako kazi kwabo. Mu nyuma igihe baza kumfata nanje ntawa n'umwe yarasigaye kugira ngo asemerere avuge ati naka baramutwaye. Ico ni ikintu gikomeye cyane, ico yavyanditse igihe ca Hitler, igihe muzi ko ingendo uno munsi tubona muri CNDD isa cyane rwose n'ibyo byaba mu ntwaro ya Hitler. Nico rero umuntu yovuga nti abantu ntibabone ikibi ngo binomere ngo ni kubera kitambayeko, kuko ejo kitakuboye bayeko uno munsi kitakubayeko kizokuba kwejo. Ntiwikwengere ngo naka ngo wewe ngo ntibindaba kuko ibintu by'ubwicanyi turiko turabona nyene bigenda. Abashere yabivuze uriko raba n'abatutsi nabo mu mugambwe wundi, ariko turabona ko nabo muri CNDD rimwe bishika, kuko abo bakora ayo mabi kenshi bakunda gusiga abashobora kuzotanga ayo makuru. Ni ukuvuga imbonerakure zikoreshwa mu kwica abantu, barashikaho nabo bagira bati uyu muntu mukureho kuko azoheva nawe atubera intambara. Ni uko rero abantu bamenye neza yuko ikibi nta kindi kibyara atari kibi. Ikibi kigwanwe, abantu biyamirize nk'uko byamye mu Burundi kuva kera. Tugaruke kuri wa mugenzo wa kera aho twavuga tuti umubanyi, inzu y'umubanyi hiye, umenye ko nawe mutagiye kuyizimya, nawe yawe irafatwa. Go Alexandre Niyungeko arongoye radio Inzamba agateka kawe, akaba n'umuyobozi w'urunani rw'abamenyesha makuru b'abarundi ibeje. Ego reka rero ngaruke kuri wewe Jovino, wari kuravuga rero ngo icokorwa
ngo kugira agateka kazina muntu mu Burundi kareke kwama gacumbagira kareke kwama gahungabana urashobora kubandanya yego mbega icokorwa n'igiki ubwambere mbere nuko twese haba mu banyepolitike canke abaturi kumwe ngaha n'abandi bategera neza yuko uko iya ntwaro y'ikirifata atari ibintu bitera iteka igihugu cacu ahubwo bigisubiza inyuma cane mbega tubaranye tureze amaboko kugira nk'uko yariko arabivuga kugira umurundi wa nyuma azosezera isi hanyuma haciye hasigara barya abantu batarenga 10 je nibaza ko akwiye ko abantu bicara bakiyumvira atakuraba ngo urya nikiriya tukitunganya neza nk'abarundi muri rusangi kugira twiyumvire icokorwa buriya hajya ikitwishe hajya n'ubwoba twishwe n'ubwoba ku buryo ata muntu n'umwe no munsi aciyumvira ati hajya bizokorwa gute ariko tugiye hamwe tukacicara iki kibazo jewe ndemeza neza ko twovana dutoye umuti kandi urama ikico ni cyane icya kabiri jewe maze kubona umengo Evariste Ndayishimiye n'umukatolika yemera kumaze kubona perezida Fukama ageze hajya kuri hajya imbere kwa patiri agafukama jewe ndabona ko yemera mbega none abayobozi batwara isengero rya katolika nta ruhara bogira abariko baratwumviriza ngaha nta ruhara bogira kugira bashobora kubohora igihugu cacu babicishije kuri Evariste kuko bisa no kumengo nta bo mushikira bisa no kumengo ujya n'umukuru w'igihugu nta ibipfa canke ibikira nta kundi reka twebwe nibafate ya mbere bamwegere muri mu Burundi Eklezia Katolika irakomeye kandi irimo abantu b'incabwenge irimo abantu kuri igihugu bafate bamuhanure bamwibutse ko responsabilité ya mbere ari wayifise ko mama wanje nimba koko ivyo avuga bimva ku mutima bivuye ku mutima wiwe bafate bamwereke ko responsabilité ya mbere ariwe ko ariwe abazwi igihugu muri kino kiringo yuko ibizokononekara byose ari wazobibazwa yuko ibizokira byose azobishimirwa nibaza ko abamwegera cyane bofata ako kanya kugira bashobore kumushira hamwe bamwumvishe ko atobanda nyerekana ko igihugu gitwagwa n'uwundi buriya hari ibintu biriko bironekana cyane mu gihugu cacu urazi umuvyeyi ahetse umwana mu bitugu uwo mwana akabona umuvyeyi ariko ariba uwo mwana akura niyo ngeso nawe azokura yiba ndiko ndabona ingaruka urwaruka rwacu ingaruka zizoshikira urwaruka rwacu kuva ruvuka kuko hari abana CNDD-FDD dufate nk'umwana ya CNDD-FDD yashitse ku butegetsi afise imyaka 10 uwo yari akiri umwana no munsi uwo mwana ntakiri umwana afise imyaka 25 dufate umwana yavutse igihe CNDD-FDD ishika ku butegetsi afise imyaka hafi 16 uwo mwana agakurira muri iyo ntuze muri context y'amarira agakura abona ko abantu bicana atacamira atarutungana ataki sinzi ko mubona iyo shusho muri kazoza ku Burundi bwacu nico gituma turinda guhagurukira twese rimwe twigire hamwe simvuze ngo hariho inyishu magique ariko twicare tuvyigire hamwe turabe ingene biri bugende kugira CNDD-FDD ni kuri Evariste ari hajya CNDD-FDD tuyikure ive ku butegetsi kuko tanke CNDD-FDD zokiye hajya ntihajye umurundi numwe aja mu bintu vy'ukurota ngo hazohava haza uwundi mu president atari Ndayishimiye nyuma y'imyaka ndwi
uwariko ariga uwazoza azoba ari Ndayishimiye nyene iyo myaka ndwi hiyongeye ko n'indi myaka ndwi n'uzomusubira azoba ariko ariga ubu ariko aravyiga nyene bigenda ivyo kuguma ku butegetsi ubicishije mu bintu vy'inguvu ibintu vy'iterabwoba bariko baravyiga nico gituma rero hamwe abantu batokwicara hasi igihugu cacu ngira mu myaka n'ikiri imbere kizoba kirashaka no kuzofutwa kuri carte y'isi. Imana ibiturinde cyane kuko igihugu cyacu Imana iragikunda cyane kimaze bagisanze kimaze imyaka amajana n'amajana. Nico gituma rero abantu nsubiyemo kandi ko abantu bo kwicara bakabandanya biyumvira kandi jewe ico nemera nuko umunsi umwe hazogera kandi atari kera abantu bazogira une prise de conscience nationaliste et patriotique bahaguruke hama ibikurikira jewe si ivyo gusesa amaraso jewe sindabishigikiye cane. Abantu bazokwicara hama barabe inzira irashe itomoye kugira CNDD-FDD izove ku butegetsi. Voilà. Ego anshure niko yagize ngira urumvise ibyo Shovino Mugwengezo ahejeje gushikiriza umvise ibyo Alexandre Niyunge ko yashikirije mwebwe muri rigiteka mubonaho kugira ngo agateka kazi na muntu by'ukuri mu Burundi kareke guhungabana. Okay, reka kumbure anshere duheze tumugaruke ko mukanya. None ga Shovino Mugwengezo mukanya waruhejeje kuvuga ibijanye n'ibyo muri ko murakora mwifuza gutanga nk'intererano yanyu mu bijanye nuko Uburundi bwo giraho buvuye naho bugeze wobwira abarundi ibyo ari byo muri kano kanya. Yego muri ipete turiko turatunganya inama tuzotumiramo abantu benshi cyane symposium kugira ushikiriza abarundi twibutsa abarundi umubabaro twibutsa abarundi amarurego wa CNDD-FDD ikirakorera Uburundi na cyane cyane twisunze ibitigiri biguma biduga nkuko abashira aje kubishikiriza hanyuma aho tuza turi kumwe tuzoheza tuje no ku ntango yo kugira hakorwa iki. Iyo hakorwa iki rero bisaba ko abantu bose tuzoba twatumye muri iyo nama bazoze batange interano z'ivyiyumviro vyabo turazikeneye kugira nkumbure nk'umugambwe duheze dutange intumbero kubiza gukurikira ingene igihugu cacu gikwiye kubana yitwagwa ariko kitakiri mu kwaha kwa CNDD-FDD. Ego ngira kumbure muzotumenyesha anshere niko yageze ubu muri hafi nariko ndabaza ntimwumvise ibyo Shovino Mugwengezo yashikirije Alexandre Niyunge ko yashikirije mwebwe mubonaho ko gwike kugira ngo by'ukuri ibijanye n'ihungabana ry'agateka kazi na muntu mu Burundi bihagarare burundu. Jewe icyo mbona icyo kugwa nuko ubutegetsi buhari bwomenya yuko bujejwe umutekano waho butwara ubwo bujejwe agateka kazi na muntu ahubwo bujejwe guteza imbere abandi. Murabona imyaka duhitiyemwo tugeze ku mwaka ngira w'indwi turi muri ivyo zuguru abantu bapfa bicwa ni kuva bashikira ubutegetsi shera ashe urumva Shovino singiye muri bamwe batabwa mu kiyaga ngiye muri guhera ivyo byose ngomvye kuvuga mpereye hafi mu 2015 mugabo ndaza 2010 nta na rimwe hagize abagahe uko wabivuze byaranatangaje guko sende kija mu ishamba wabona ko igiye mu ntumbero yayo ko ari guhabuza ubwoko bwari ko uburenganyo bwari bwarenganye ntawo bideha hari abari bararenganye mugabo uriko raraba byatanguye kuba batanguye abataho mu biyaga ndazi ngiye mu cero ndazi ngiye ivyo byose ngiye kuraba umuntu agiye kuraba nk'uri ishamwe n'agateka kazi na muntu cyengagira tuti nyawu na kuta wayivuze neza uti nta mugambi kuko iyo bafite umugambi ntibari kwica ntibaba bariko basubiza inyuma abo bitwa ngo bariko bagomba guhabuza n'imibu kuraraba amashuri yarasubiye inyuma ubwo gwaruka bavuga ko rutiga kuri izo ntwaro ziheze ubu izo mbonera kure bigisha kwica
icyo wumvira urukundo ruri hehe niho rero ndavuga nti yamara Alexander yavuze ati Yesu ati ni ukwitega ko umutima mweranda washungurukiramo kuko kwica umuvukanyi kwica umuntu wari wese turetse yuko uri kureba ibintu biba mu Burundi bisiga ubwenge kuko muri iteka nta ahandi ko nababwira gutyo nabwiye ntihariho kugaruka ko batutsi ko kwicwa muri no minsi kubera bavuga ati baragize manifestation mu Nyakabiga canke mugabo yaro dufise twe turafise imbazo done harimo mu raporo dusohora ntidushiramwo ivy'ubwoko mugabo iyo information twatiyifise turayibitse gushika tukagira tuti igihe hazoboneka gahengwe abarundi bazobona ico ari cyo ubwambwe sendede wari ku butegetsi ivyivugo bavuga ko atana hamwe vyari bihuye muri iyo minsi mwarabonye ko bahuma amaso amakungu bakavuga ngo kugira ngo bekane ibintu bakazana amategeko yuko bazorokita abakozi bazora ivy'ubwoko mwe mashirano naho bicwa nabo baziriki Alexander yavuze ntazara yakoze cyane ku nkompleta kuko naho navuze ivyo byaro dufise sawa ari muri senere gusa ari muri MS hariho n'aba SNDD bicwa ndetse mbere hari gihe usanga bicwa ku murindi munini yinya muri ya ntumbero nkuko Alexander yavuze ivyo babatumye uko abo bica cyane nabo barakoresheje bakavuga ati akazi twatumye karageze ikaduhindure tuzana abandi bakozi ubwo bigace urumva tuzana abandi tuzane bashasha mugabo w'abakuru bo hejuru bo babandanya baduga amagrade navuze yuko ubu abahora bakora banyuruza abantu baba tortura babica batumwe ubu nibo batuma murazi aho ndakugarika novuga igiti yari afise ubu none si wakontorora byose kare ntiyatuma kare nibavuga bati uno munsi geza aho ujya muntu mugarukana ubu rero mwitege yuko abo bantu baba batumwa ubu aribo bari ku rwego aribo batanga amategeko uca wumva ingene bica bigenda si barayizi yose ku bintu byakogwa ni nk'uko naje ndayivuga mu biganiro vy'imbere uno munsi ndabugarika avuga ati ndahagaritse ubwicanyi araza amapozisiyo yose izo mbonera kuri zoperera ko arazi amajambo araza abo bantu amanama bagira bavuga bati uno munsi tugomba kugisekeza muri iyi ntara cyangwa muri intuze cyangwa kuri uyu mugwi araza abo yagirisha amanama kijya gihe n'ubu yovuga ati duhuriye muri ya sare tuvuge ati nyabuna ubu turahagaritse igihugu twibutse ko ari cyacu twibutse ko ari tukubutegetsi nabingereranya nuko uri kuraraba abasendeze ukuntu bakora nicyo kimwe n'umugore yiba mu nzu cyangwa umugabo ntabazi ko inzara ari gwiwe ntabazi ko amatungo yose ari mu nzu ari gwiwe ntabazi ko ari wabwizo kuyakingira mugabo agatwara mu ipantaro cyangwa mu isoko cyangwa agatwara mu mutamana ibiharage agiye kugurisha abasendeze bahari rero niko bariko barigenza ntibazi ko abari mu gihugu bose umukuru w'igihugu aba bose ari abana ari umuryango wiwe abwizo gukingira ntibazi yuko ikigega cy'igihugu ari we abwizo gukingira ugasanga umushikiranganje basanga umudirecteur general kariba ubu uri kuriyiba bariko bariyiba ntibazi ko igihugu ubare wagise mu minwe naho cyo gituma je nama nibaza nti umunsi bazokwicana bagase mbere turiko turagira nibiki bagaruka na conscience sinzi bizoshika kuyo ntuze mutima mwerana ni hatazi nkuko Alexander yavuze none wo kuyumvira ko umushikiranganje wa mbere cyangwa umujeje umutekano umaze gushika kuri ubwo rwego ubandanya uhagarikiye ubwo bwicaye nawe ari wujejwe umutekano naco gituma ngira mu ntango nariyumvire igituma ndasha kubera iki umukuru w'igihugu ashizeho general ashizeho Bunyoni komiseri Bunyoni ashizeho ndabugarika atubwo ntagomba ko bamufasha ko bazi iminyuro yose gabo turara ibiharo turaronka shobona ko ivyo umuntu yimvire atarize kiretse yuko bashobora kudutangaza mu minsi bakabikora mugabo hano nawe umuntu agaca yumvira abundi mukuru w'igihugu yabigize abibona naho avuga amajambo meza cyo kiri ku mutima kuko yarabi ku mutima nkuko bavuze imbere bayivuze umunsi umwe urakwiye kugira ngo abo bantu bafite ivyo bagirizwa
bagirizwa n'amakungu bagirizwa n'abarundi nacyo gituma muri misi zo bijyana navuze nti jewe icyo turindiriye kumenya yuko by'ukuri ivyo mukuru w'igihugu ndayishimiye avuga biri ku mutima reka turindire igihe azohindura guverinoma turaba abo bantu ko bagarutse mu kuko umuntu arashobora kwiyumvira yuko muravye ingene abagiyeho n'amatora bivugwa ko batari bayatsinze bagira bati ko nagufashije iki ko nafashije iki mbwirizwa kuja cyangwa umukuru w'igihugu nyakwigendera Pierre Nkurunziza akaba ari iyo guverinoma yashyizeho kubera n'ubundi niwe yamushizeho nakanatsinda mwita sokuru tugire rero tuti turindire umunsi azohindura leta tubone tuti ba bantu none twita intambamyi yiwe z'ukuri nibyo arabakuyemo niyo bagumizaho umuntu azocabona ati umuntu yama hipoteze yiha yaragira nacyo gituma je ngumangira n'abarundi turindire kandi je ngumana icyizere kuko umukuru w'igihugu hari ubuce turaronka n'iryo jambo yihumure n'umunsi umwe umugabo tukaja gutangara mu gihe ritagiye mu ngiro mugabo mwibuke ko kuri Nkurunziza twabura byose twabura ibikorwa bikorwa tukabura n'ijambo ryihumure uno munsi turaririmba rikitwa ikibesho niyo politiki ya bato na karote navuze dukitwa ikibesho niyo nayiko ndagira nti twebwe nta kindi icyo kogwa nuko mugabo abarundi nicyo nagira ishikeko abarundi ducika inkokora amashirahamwe ari ntacika inkokora amaradiyo ari ntacika inkokora tugume dushikiriza ibintu bigume biriho kuko kwagiriza nk'ubu yabandi ko nagiriza ngo leta yari cyangwa umugambi wari ku butegetsi uri gukora ibi n'ibi atavyo biharuro dufise abantu bogira ndumusazi mugabo ubundi abishira habona turabishira habona tukagira tuti muri abantu 791 nimutubwire nk'umuntu ishiramwe rigiteka yabeshe ko yapfuye atapfuye ariho fata rero ntaguciriyemwo fata rero ico gitigiri urumva wongere ko aba bagirujwe siko ucishira ko utubona ko mu mwaka umwe CNDF dikora amarorerwa ucuharura iyo myaka bamaze kandi nkuko wabivuze wewe burya igitigiri kinini n'abantu batamenyekana ego nabatamenyekana nabakene murakoze cyane uko tiko turaraba n'imiburi abantu babiri baricwa ku munsi tiko turabiharo dufise abantu babiri mu gihugu gifite igipolisi igafita n'igisirikare kijya gufasha no mu yandi makungu igihugu gifise abantu bari mu ntwaro gwera ku mutumba gushika rwego rw'igihugu nico rero mvuga yamara nta ibindi nuko izokorwa nuko twebwe nkuko wariko ravuga ko hari ibintu byo kwiyumvira umuntu akabananya yiyumvira abarundi ntizicika inkokora iki gihugu ni cyacu nicyo abarundi cy'umugambi SNDF nicyo abarundi igihe yamara ntitutacika inkokora ibi byose abantu bamwe saguma ahakorera agakora tuguma dutera urwamo ngira ngo umuntu aravumwa amate hanyuma agateba gatota ngira ngo ibyo byose erega abasendetse bose bakora mabi simbonera kure zose zikora mabi gendemeza yuko imbonera kure atari imbonera sinshobora kuvuga ngo numugwi ngo n'ugwaruka rw'umugambi ni bamwe mu ugwaruka rw'umugambi ni bamwe mu gipolisi cyose ni bamwe mu gisirikare ni bamwe mu bari mu ntwaro nacyo gituma rimwe na rimwe mvuga si umugambi w'igihugu ukwiye kumara abantu ni umugambi w'akagwi ako kagwi rero nibaza ko impera n'imperuka kazote bagafata ikibanza kaberewe ego anshere wavuze ko mu byegeranyo mutanga mutigera muvuga ngo aba bagandaguwe ngo nabo mu bwoko bw'abatutsi cyane nabo mu bwoko bw'abahutu ni kubera iki mutabikora uraze twebwe gushika ubu urumva tuko turagira mvuga ko ivyo bihano tubifise kugira ngo abantu ntibavuge ngo hariko yicwa abatutsi gusa cyangwa hariko yicwa ubwoko bumwe nacyo gituma icyatumye tushiraho niyo icyo twita iyo base de données ni kugira ngo mu gihe hazoba hari umutekano kuko gushika umunsi wo baza ati quelle nature de crise dufise ngaha mu Burundi kuva 2015 kuva na sende zitanguye nibo vuga ngo ni ubwoko nivuga ngo ni ya politike ntigira izina ni naho nibaza ko mu gihe ubu twebwe tuvuga tuti turafise
mu ntara kanaka tuzoba dufite amazina sibyo intara kanaka hishwe abantu abari mu bwoko bw'abatutsi abari mu bwoko bw'abahutu bitwa n'abandi n'aba tuba tubifite gutyo tuzogira tuti nyabona ubu tugira tuvugane ukuri aha mwovuga ngo umugambwe watwariye ubwoko bwawe watwariye intari yawe watwariye abarunda bawe tugiye tuti ivyo bizodufasha kugira tunywane babone yuko ya ntwara ya iprona bagiriza ko yatwariye abatutsi mugabe itarisi abatutsi batareka gupfa babone yuko iyi ntwara ya sendida abibaza ko ngo twariye abahutu mugabo uraba abahutu bagowe bari mu mahanga bari mu makambi uraba basikiye mu Burundi baguma bicwa twebwe naco gituma urumva twe tuvuga ati ivyo bihero tubirondera ubu kugira ngo dutere novuga amapolimiki cyangwa dutere abantu tubirondera kugira ngo bizokoreshwe mugira ngo abarundi bavuge bati bwa bundi imyaka yose twamaze nta watwariye ubwoko nta watwariye iki zarinda zabo ati rero ubu rero tugira umugwi w'abarundi ubu rero tureka gushira kugira ngo ntidutere intuze amakofije abantu tureka kubishira habona mugo turabirondera ko turatsko bikenewe muri ico gihe ubu ntibirakenerwa ubu ntibarekanirwa ko ubu mwarabonye muri iyo minsi iheze n'icyatumye tuvyiyumvira cyane wanashaka sendeze ntako itagize kugira ngo yetinize iyi krize turimo murabizi urazi yuko ijambo mukuru w'igihugu nyakwigendera Pierre Nkurunziza yavuga canke n'abandi basanga bavuga ngo ngwaho Pierre Nkurunziza mu mugambo ngwaho Pierre iyo yaragarutse ngwaho Kagame c'était pour icyo kwari kuvuga iki kwavuga ngwaho abatutsi baragarutse mutaje ngo tuje hamwe ivyo rero ntibyashoboka mu gihe bariko barica badatora icyo rero nicyo gituma tubishize habona bava bigira mugabo cyo umenya cyoco zede zose nibaza ko biharo sinda ko turagira nze neza igitigiri ni kinini ku bwoko na cyane cyane noneho biribonekeza igitigiri ni kinini yinya mu bwoko bw'umugambi w'ubutegetsi mu yaro dufise ego simvuga ngo umugambi w'ubutegetsi n'ubwoko bumwe mugabo mu bwoko bw'umukuru w'igihugu ariko aratwara ukuri azi ko mu migambwe hose ari ayo moko yose kandi karatsinda nabo bakora ayo mabi ntuvuga ngo basanga mu bwoko bubu muraza babura kuja amashira hamwe sawasangije ubwoko n'abakuru b'igihugu murabiza batwaye ministère de l'intérieur muraza batumye abo bose nabo bariko tuvuga muri icyo gipolisi naco gituma tugira tuti nyabuna ivyo biro twe turiko turabitororokanya kugira ngo bizofashe abarundi kumenya ubwoko bw'amagume twagiyemwo nico rero twe tumwe tubishiramwo kugira ngo igihe umunsi uri izina tuzaba turi mu Burundi tuzagira tuti tuyage ya ntwaro ya sende byari imeze bravo egana na Zaiprona ivyo biharuro birahari hariho ibiharuro iki hari imyaka tutoronka vyinshi mwe cyomeye tuvuge tuti nimurabe nyabuna turonke ubwoko bw'abarundi butora buteze imbere twiyumviye tugire tuti babandi baratubeshe guko uno munsi uri kuraraba akagwi k'abantu batunze kurusha na leta ugacubona umunyagihugu ingena bayeho uca wimvira uti none umugambi uri kudufashiki uri kumarira iki abarundi n'abarundi kazi nivyo rero ngira tuti hazogira igihe abarundi bayage babona ibihano kuko karangwa sinzi umutumba upfako umugabo urumva nk'ubu twebwe ibyo dufite turavuga tuti ku mutumba Runzanza muri Runzanza mu Gitanga naka niho yarapfuye ari he ubu hari ugwaruka rw'imbonerakure wishwe abavyeyi babo ariko barabaza mu muganga babwira ngo bari muri mission iyo mission none izobaho idahera ko mu bantu banyuruzwa bicwa bari mu mugwi w'ugwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi bicwa nabo nyine baba batumye abavyeyi babo bababwira ngo bari muri mission iyo mission ntihera nico gituma mvuga ntihazogira igihe ukuri kuja habona kandi natwe icyo twiyemeza mu shyamwe ry'igiteka no kubibabikira neza hanyuma igihe kizoba umunsi uri izina bikoreshwe kugira ngo bifashe kunywanisha abarundi so kunywanisha abarundi biriko biraba
severe ibiri kiragira nibaza ko kunywanisha abarundi rigiteka yumvira ni ukumenya yuko dukeneye umuntu atwara igihugu atwarira bose mu cyimviro yiyumvira iterambere yiyumvira abanyagihugu yiyumvira agati y'akazina muntu yiyumvira intwari ibereye ni nacyo gituma ibyo byose dukora kugira ngo abazoba bagomba gutwara bizoze bibafasha n'umunsi rero reka turindire umutima mweranda nk'uko Alexandre yabivuze ushungurukire ku bantu muri sente dushungurukire ku mukuru w'igihugu n'abamufasha bose bahagarika ubwo bwicanyi abarundi bamira amata abarundi barime basorome ufite ibutika yidandaze atakuvuga ngo imbonera kuri raza kudutoza amahera ku mugoroba je nta kintu hamagarira umugambo uri ku butegetsi nuko wobona yuko igihugu nta kwiba kwica kunyuruza ndabigereranya nk'umushinga ntanga cyangwa umupfasoni yiba mu nzu arimo akora ikibi mu nzu arimo yibaza ngo ariko agira nawe umugore we cyangwa umugore ariko anyegeza umugabo mwakoze ego anshara niko yagize urongoye rigiteka reka rero ndanagushimire tuko tugakunumbere ku musozo wa kino kiganiro wakoze ku kanya wahaye Radio Peace FM kugira ngo utange intererano ifasha abarundi benshi mwakoze nawe kuntumira nejo cyari cyaje mwantumira zotanterane yanje ego nshuti rero namwe bakunzi mwariko muradutega amatwi ikiganiro ku gicaniro twariko tuganira ku bijanye n'agateka kazina muntu ico leta y'u Burundi yokora kugira ngo agateka kazina muntu mu Burundi kareke kwa magasinzikara nari kumwe n'abatumire batatu Shobino mu Gwengeza asanzwe yaramutse umugambwe IPD zigamibanga hamwe rero na Alexandre Niyunge ko haramutse radio inzamba agateka kawe hamwe n'urunani rw'abamenyesha makuru b'abarundi IBG ndi kumwe kandi na Anshara niko yagize asanzwe atwara ishirahamwe Ligue Iteka ikiganiro ari ku gicaniro mwariko mushikirizwa na jewe Geoffrey Karangwa reka tuzosube duhane isango ku wundi munsi w'Imana Imana ibarinde n'agaheza ku gicaniro ni ikiganiro giha akaryo abarundi kugira bahanahane ivyiyumviro ku ngorane zihanze igihugu mu ntumbero yo guterera mu kubaka uburundi twifuza ku gicaniro umurundi wese araronka akaryo ko gushikiriza intererano yiwe tudasize inyuma n'ugwaruka na rigerigo umushinge w'iterambere ku gicaniro ni urukurikirane rw'ibiganiro vya Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka ifadikanije n'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu rigiteka urahawe ikaze nawe ku gicaniro.